Ibyari byabaye kuri Mose nabo bavukana baramugirira ishari. Imana irabanguranya iravuga ngo reka abantu banje sinabagendera mu buryo bumwe, uyu ndashobora kumugendera muri ubu buryo, ubundi nawe ndamugendera mu bundi, bivanye n'uko jewe Imana agomba gukora. Yesu nadufashe cyane. Warura 12 ku murongo wa 4. Ako kanya Uhoraho abarira Mose na Aroni na Miriyamu ati, nimurenguke kuko muri batatu muze kwihema ry'ibonaniro. Nuko bararenguka uko ari batatu. Uhoraho amanuka ari muri ya nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'iryo hema, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arababarira ati, nimwumva amajambo yanje asangwa muri mwebwe hari uwo mvugisha, jewe Uhoraho nzomwimenyeshereza muki mvuganire nawe muki. Nanje byafise handitse ngo mondoto, ariko umusavyi wanje Mose siko bimeze, agambuka mu rugo rwa Jehova. Uwowe twama twivuganira kanwa ku kandi, ushoboye ntapfinze, kandi ishusho yanje jewe Uhoraho arayibona. None ni iki catumye mwubahuka kunegura umusavyi wanje Mose? Yesu nashimwe. Imana irashobora kwirika umuntu imbona nkubone, akumva ijwi ryayo mu matwi, akumva yuko Imana iriko iravuga mu gutwi. Birashoboka no muri mwebwe hakaba umuntu amaze kumva ijambo ijwi ry'Imana mu gutwi. Aba banyeshuri ba Bibiliya iyo baje bagitangura nakunda kubabaza, none mwebwe mwahamagawe gute? Mwumvise umuhamagaro w'iki? Wowe mwahuriye n'Imana kugira ngo ikubwire ngo ingo ndaguhamagaye mu gikorwa cyacu. Hariho abavuga ko bahuye n'Imana uku, abandi uku, Imana yabiretse uku, Imana yababwiye uku. Muri abo harimo abavuga ati, narumvise ijwi ry'Imana mu gutwi kwanje ndiko ndagenda. Umwe yabwiye ngo nari mw'ishamba mfise igikoho ndiko ndagenda ndi mu ntambara, ati ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo icyo kintu ufise ku rutugu mu minsi tizogenda ugisubize, ndagomba kuguhindurira amateka, ndagomba kuba umukozi wanje. Yesu nashimwe. Umuntu arashobora kumva ijwi ry'Imana mu gutwi kwiwe, kuko tubonye ngo Imana hari abo ishobora kugendera imbona nkubone. Urashobora kutabona Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo wobona Imana amaso mu yandi yogira gute? Yobaho. Ngaho Mose cagiye abona igisaka kiriko kiraka umuriro, yaregereye Uhoraho. Yesu nashimwe. Mose avuze ati, je narabonye Imana ntawe muharinze. Kuko natabonye Imana ngo amaso y'Imana ameze gutya, amatwi y'Imana ameze gutya, yarumvise ijwi rimubwira ngo Mose, ngo kuri inkweto zawe kuko ahantu hagaze ntameze gute? Ahera. Imana iragendera abantu bayo, mbega n'ubu biracashoboka. Ubugira kabiri twabisomye, Imana iragendera abantu mu ndoto canke mu nzozi. Mu gitabo ca mbere c'Abami igice ca 3 ku murongo wa 5, Uhoraho aragenda asanga Salomo asinziriye, aramwiyereka mu nzozi ngo Salomo, saba ico ugomba ndagira gute? Imana yaramugendeye mu ndoto, mu nzozi. Hariya muri Matayo igice ca 2 ku murongo wa 13, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 2 ku murongo wa 13, Uhoraho yarabonye yuko Yesu akiri umwana abangamiwe. Hariho abariko baramugirira imigabo ariko kumugirira nabi yuko umwica. Ariyereka Yosefu mu nzozi, aramubwira ati, ewe Yosefu, fata umwana na nyina ubahungishe. Mwashitse kuko ndabona yuko
Yosefu arafata Mariya na Yesu barahungira muri Egiputa. Yesu nashimwe. Ubwo n'uburyo bugira kabiri Imana igendera abantu ikabiyereka mu nzozi. Yego no munsi Imana iracabikora. Ndakwifuriza yuko Imana nawe yokugendera. Naho data wanjye tukwiyereka akanwa ku kandi canke amaso mu yandi mbona n'ubone. Muri ubu buryo tugiye kuvuga, Imana ikurabire ingene ikwiye kukugendera, kuko abantu benshi uno munsi barasamaye, nta kwitwararika kugenderwa n'Imana, nta gusenga Imana ngo bayegere kugira ngo Imana ishishikare kubiyereka no kubahishurira nk'uko yabikorera abantu ba kera. Nariya mu gicabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 uhereye ku murongo wa 10 kugera ku 17, Uhoraho yaragendeye Petero aramwiyereka. Indoto rero z'uno munsi cyangwa inzozi arabusanga ari iz'uburuhe. Yesu nadufashe cyane. Umusore akaza akakubwira ati jewe ndagomba kubaka kandi nta wundi atarujyaye, iminsi yose iyo ndyamye niwe mbona. Ureka kumubona gute kandi wirirwa umuhanze amaso kandi amaso n'abantu? Urasenga neza kuko hariho abaca badushikira mu nyuma terega nasanze narihenze. None Imana kutiyenda niwe wihenze, urabeshera Imana. Mbega abantu barashobora kubeshera Imana? Imana yakunyeretse ngo ni wowe nyene, mu nyuma bigahinduka. Imana idutabara, iturinde inzozi z'uburuhe. Uburyo bugira gatatu Imana iragendera abantu miyerekwa. Umuntu adasinziriye Imana ikamugendera. Umuntu ariko arasenga Imana ikamugendera, akagira ibyo abona, akagira ibyo yumva, akavuga ati by'ukuri sinari nsinziriye, narakanura, nari maso, Imana yarangendeye, byagenze gutya na gutya. Yesu nashimwe. Ikindi kigira kane, Imana irakora ibimenyetso n'ibitangaza, abantu bakavuga ati Imana yatugendeye. Yesu nashimwe. Imana ashobora kwiyereka abantu ikabakorera ibimenyetso n'ibitangaza. Aho rero sinirirwa navuga menshi cyane kuko nama numva abantu bariko barashinga intara ngo Imana yaranyiyeretse muri ubu buryo, ngo Imana yarangendeye, byagenze gutya na gutya. Yesu nashimwe. Imana yari yeretse Abanyisirayeli, irabarongora mu buryo bw'igitangaza mu bugaragwa. Ku murango ikabarongora, ikabatumbereza inzira, ibiyerekeye mu nkingi y'igicu. Mw'ijoro igacihindura, ikabarongora ibiyerekeye mu nkingi y'umuriro. Ibyo byose n'ibitangaza. Mu bihe bidasanzwe Imana ikoresha uburyo budasanzwe, mu buryo busanzwe Imana ikora, mu gihe bisanzwe Imana ikoresha uburyo busanzwe. Muri kino gihe sinzi ko hari abantu babona inkingi y'umuriro cyangwa bakabona inkingi Imana ibigomba. Imana rero irakora ibimenyetso n'ibitangaza, bakavuga ati Imana yaje, Imana iri hano. Abantu mu ngarama batagira icyo barya kuko nta mirimo ihari, nta marimantasi ahari, nta masoko ahari yo gusumiramo, mugabo bakabona amano yisesa, bakarya bagahaga, bakabandanya urugendo. Yesu nashimwe. Amazi mu bugaragwa akaboneka kandi umengo ibintu bitokunda, bakaronka n'inyama. Ngaye nizo nyama rero baraziziza. Yesu nabifashe cyane. Hariho abantu badasenga neza, basenga bidodomba. Senga neza, ubwira Imana icyo igomba ko ureke kuyidodombera. Yesu nabifashe cyane. Ubundi buryo Imana yagendera abantu bayo ni uburyo bwo kubarungikira abavugishwa nayo, abavugishwa nayo bukuru, kuko hariho ab'ibinyoma, hariho abavangirwa,
ugasanga bariko baravuga ibintu binyuranye. Yesu nadufasha cyane. Nibuka igihe Sawuli yari yatoranijwe kuba umwami, hanyuma Imana iramubwira urutonde bw'ingene akwiye kubikora. Hanyuma Sawuli aragira intege nke, aranyuranya n'ivyo Imana yamubwiye. Yesu nadutabara cyane. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 urabona ingene vyagenze. Hanyuma Imana irabwira Samweli ati wa muntu natoranye, wa muntu naho ubwami ndamukwiye mu muryango mutoya ungana gutya, erega aramaze kwikakisha. Yesu nadufasha cyane. Turakunda kugira ingorane, abantu baribagiriye Imana yabakuye, ugasanga baraduza ibitugu, ukamengo bahindutse bavyara bayo. Nturi muvyara w'Imana, uri umuntu mutoya cyane. Imana igomye guhindura ni nk'aka kanya. Yesu nadufasha cyane. Sawuli ati je n'umwami, nije ntegeka ibyo ngomba, yego Imana yavuze gutya, mugabo ndashobora guhindura gatoya. Yesu nadufasha. Samweli aragenda yatumye ijambo, atangura kuvuga ngo agahezagirwa n'Imana ibiki n'ibiki, ari imvugo y'agahero y'umufuka iby'umuntu yakoze. Ariko aramubwira ati uri kuvuga yuko ibyo Uhoraho yagutumye wabikoze neza, none ubwo rwanaga numva mu matwi yanje n'uruhu. Aha, ibintu birasokorotse rero. Abantu barashobora gukora ibintu bibaza ngo birafukwa bigakunda, nubwo Imana igomye kubifukura n'aka kantu. Yesu nadufasha cyane. N'ibimasa n'amasuguro y'ihene n'intama n'inka nabonye yuko ari byiza, nabizanye ngo bibe ibimazi byo gushikanira Uhoraho ati uko niko Imana yari yakubwiye. Yesu nadufasha cyane. Hanyuma arabwirwa ijambo rimubwira ngo uwagushizaho niwe ahagukuye. Yesu nadufasha cyane. Imana iratuma bavugishwa nayo kugira ngo bayiserukire, bavuge iby'Imana yabatumye. Igihe cya Ninewe yatabawe nuko yahagurukije umuntu, naho yabikoze yidodomba, naho yabikoze atabigomba. Erega hari ibyo uzokora naho uzoba utabigomba. Yesu nadufasha cyane. Murabona abantu iyo bagiye kwa muganga bakabaha ibinini birura, uramenywa naho uba utabigomba kugira ngo ukire. Yesu nadufasha cyane. None indwara aho ihungira hehe? Uhoraho wewe umuhungira hehe? Yewe Ninewe hasigaye iminsi 40 igisagara cyawe bigakomboka. Ntiyababwira ati nimwihane, nimureke izo ngeso zanyu mbi. Mugabo Imana yavutse abibwiye baravyimenyera. Yesu nashimwe. Natani arasohoka aragenda kwa Dawidi amucira umugani. Dawidi arashanga